Turi kwigenekerezo ry'indwi ruhuma umwaka wa 2020 inshuti namwe bagenzi ndabaramukije ndabaha nikaze ku rubuga rwa televiziyo Renaissance akaba makuru mushikirizwa mu rurimi rw'ikirundi muri kano kanya ingingo nyamukuru ziyagize umugwi wo kuvuga ukuri no kurekuranira CVR umaze iminsi uri mu gikorwa cyo kuzura ibisigarira by'abishwe babitswe mu binogo rusangi mu ntambara y'igihugu cy'u Burundi gihitiyemwo kuri bamwe ngo uyo mugwi uri kurihuta kubandi naho ngo ivyo bikorwa bizobera intambamye amatohoza kuko ngo amasezerano yarusha yategekanya guha ico gikorwa umugwi wigenga wo gukora amatohoza wa ONU. Umuryango w'abamenyesha makuru wazindukiye mu kigandaro aho umwe mu bakurira uwo muryango yitavye Imana kuri uyu wa kane Atanaza ntiyanogeye akaba yitavye Imana afise imyaka 66 naho mukanya. Ndasuye kubaramutsa ndabahanikaze murano makuru yacu tuyatangure mu bijanye na politike umugwi wo kuvugana ukuri no kurekuranira ngo warihuse kubwa Emmanuel Nkengurutse inzira yo kumenya ukuri kubwicanyi bwakorewe mu Burundi nibwo tegerejwe gutangurira mu kuzura ibisigarira by'abishwe babitswe mu binogo rusangi kubwo yahoze yari umukenguza amateka ngo uwo mugwi CVR uri gukora ibikorwa biraba inyungu z'ubutegetsi gusa yavugiye mu kiganiro Club de la Presse caremeshejwe na Patrick Mitabaro. Ubanza kumenya ingena bisha abantu bishe hehe ababishe ni bande hanyuma duhe ibigaragara ko babishe ukacugenda rero ukazuba nayo nk'ubu ariko harimwo ibintu bimwe tukwiye kugaruka ko navyo nyene nk'ubu ndabashobora gutanga amakuru hariho abadashobora kubivuga kubera gukora cyari intambara mu Burundi haracyari ingorane mu Burundi haracyara karenganya haracyara amacyakubiri indwaro nimbi ntiyubahiriza bose wewe wovuga uti jewe ngaha narabuza abantu bishwe na CNDD-FDD bucara barakurigasa nyene CNDD indwaro yawe ucikwica nico gituma rero kijya gikorwa kiko kiraba cari gikwiye gukogwa hari umutekano kuri bose hari intwaro yizigiwe na benshi hari ubutungane hari abapolisi atari mbonarakure zubahiriza bose gutyo umuntu wese yabuze agashobora gushikira CVR akayibwira ati jiwe narabuze ibi hanyuma rero bamaze kumva hose abaje kwitwara ntiyari bwagere ubu rero biriko bikogwa iki gihe kuzura abantu ukazana birababaza ku mitima y'abantu birabasinzikaza abantu bashobora no guhahamuka uravyumva kandi bose abantu bose kuko ubona ikiziga cy'umuntu rumuntu ni wewe nyene usa n'uwibonye ukabizana rero mu gihe c'amacakubiri arengeje muri propaganda electorale nk'ubu nibintu atari vyiza namba cyane hanyuma rero ukaca ushiramwe ukishiramwe uti jewe ntwara umugwi wa CVR mvuze ko araba naba ntiwavuze iyo wabikuye ntuvuze wabikubariye oya urumva ntibica bitu kandi tuzi n'ingena bagushizeho watowe tuzi n'ivyumviro vyawe ingena bisanzwe bimeze tuzi n'imigenderanire ikomeye mu bamufitaniye n'umugambi yavuze ko ivyo byose bica politike rega biva kubayikora politike rega siyo gukora ikibi siyo kurenganya politike n'ibikurenganura aho yari nziza ubwayo na Nadine Nibigira umushakashatsi mu gukinga ubwicanyi criminologue mu gifaransa abibona uko ati hari hakenewe gukogwa ivyigwa imbere yo gupfuvana iteka abo ivyo bisigarira byakuwe mu binogo rusangi. Nadine Nibigira yumva ko ivyashikirijwe na Petero Caraveri ndayiceriye arongoye umugwi CVR ari vyiza kuko bitegekanya kuja muri iyo nzira yuko haba ubushakashatsi ariko rero akagira amakenga kuri ivyo bikorwa kubera ibihe bibi igihugu kirimo nta bushobozi na bumwe ifise bimenya gute ahubwo yovuga ati hari ikintu nashimye kuri ndayicariye mu minsi heze yavuze bariko barazura bijya biziga yavuze ati aba bantu turiko turazura inyuma y'amankete inyuma yo kurondera uko byagenze n'ababikoze n'ababikorewe abantu bazohambanwa iteka hasigaye kumenya yuko iyo mvugo izoba ingiro mu kugira ubwo bushakashatsi bwo kugira ico bita datation no kumenya by'ukuri ukukurondera kuko kurondera no kuvuga haba hariyo
ukuntu ubwisanzure budasanzwe bw'abanyagihugu bavuga bati hajya hari ba Korode, hajya hari ba Damiano, hajya hari bande ndazi abahahambwe n'ico gihe. Ubu si bose bashobora gutanga ubuhamya ngo bashobore kuvuga ati byabaye uko. Ubu hariho abashobora kurira, hariho n'adashobora kurira. Nkuko no mu zindi intwaro ni nyinshi zagiye ku isi yose zituma haba uko kuvuga ukuri no kurekuranira, mugo gasanga nta bwisanzure buhari kubera iki. Intwaro zisabwa kuba zishiraho uwo mugwi igihe batekaniwe. N'uwo mugwi ugakora igikorwa cyambere utangura gukora n'ukwerekana kwizegwa n'abanyagihugu. Kuganiriza abanyagihugu bakabereka yuko nawe urabona n'abantu bahari yuko koko ushobora kumubwira icabaye. Rero ico kibazo kiracahari kuko ubuzima bw'igihugu aho buriko igihugu kireke kiraca biragoye yuko umuntu yizera n'uwundi. Aha no guhanga karorero jewe naragiye mu bushakashatsi nakora na kaminuza y'u Burundi na kaminuza y'umwizero Université Espoir d'Afrique dukorana na kaminuza yo mu Suisse gusaba ubuhamya ku byabaye ku bantu ugiye uraraba hagiye haraba ibibazo. Naragiye mu Rumonge muri 2014 ugasanga tugiye turi umugwi w'abantu benshi ugiye kwegera umuntu w'ubwoko bunaka cyangwa butandukanye ugasanga ari havuga ati uyu muntu aje kundondera ngo iki ko tudasa. Nabanza gukora mu maso. Twahavuye dutashe atakintu kinini twakuye kuko umuhutu yashaka umuhutu, umututsi agashaka umututsi. Uca wumva yuko vyerekana yuko atakwizerana kuhari ko ubwo bushakashatsi bukumenya ibyabaye n'ababikoze n'ababikorewe n'abantu bahambwa aho hantu bikigoye muri iki gihe. Tukiri mu bijanye na Sever gikorwa umugwi Sever uri kurakora cyo kuzura amagufa y'abantu bishwe mu ntambara igihugu c'u Burundi caciyemwo ngo nico gushanishamwo abarundi mu budasa bwabo. Ibi bivugwa na muganga Alphonse Rugambarara umwe mu bateye igikumu ku masezerano ya Arusha. Muganga Alphonse Rugambarara akavuga ko ico gikorwa cari gifise abahinga bari kugikora nkuko vyari bitegekanijwe mu masezerano ya Arusha. Turavye uko twari twabitegekanije mu masezerano y'Arusha twasabye yuko Sever yoraba ubwicanyi bwabaye ari burya twovuga ko ari ubwicanyi budafatira ku kivunga kwica abanyepolitike kwica abantu basanzwe nka kurya bavuga yuko nk'abasoda bashika ahantu bakarasa abanyagihugu ubwo nibwo bwicanyi twari twasabye yuko komisiyo yoshobora kuraba hama nayo nyene ikazokwiga ingene ishobora gutanga ikigongwe ku bwicanyi hamwe n'ubwo ubwicanyi bw'ihonyabwoko nta kigongwe kiba kihari byose veri kirakora rero nukuri yarenze akarimbi kuvyerekeye akazi yotegerezwa gukora. Ikindi kijanye n'amatohoza kujya kuzura kujya twabonye mu ma fosse commune birafise ingaruka mbi ku bantu bifuza kumenya aho ababo bapfiriye kuko komisiyo mpuzamakungu yari kuza ifise ububasha n'ibikoresho byo gushobora kumenya ati uyapfuye muri uwo mwaka bakarondera abibaza yuko ababo bahambiwe aho hantu bagafata bakabapima ubu basigaye bashobora gupima ibyo bita ADN bakamenya neza ati uyu arafise isaniro naba. Rero ivyo bariko baragira bifise ingaruka mbi cyane abantu ntibabibona umengo bariko bagira propagande muga ntibabone yuko abababaye batazoshobora kumenya koko ababo yuko baraho canke bataraho. Ivyo nibaza ko bo kwikebuka gatoyi ntibajanirane ni vya politike ni vyishavu barabe koko ko amatohoza yoshobora guha uburenganzira bw'abarundi babuze gushobora guhamba ababo babamenye bakabahambana iteka. Nico gituma nifuza yuko bokumva ko iyo komisiyo twasavye mu masezerano y'Arusha
iyi komisiyo mpuzamakungu izoba ishinzwe na ONU. Iyo komisiyo aba ariyo yokora kajya kazi bariko barakora, mugabo nibaza ko batobikunda nkuko n'abambere batabikunze, kuko umwe wese yamashaka gukingira abo bokwita ngo ababo bakoze amabi, aho si ukugenda mu kuri no gusubiza hamwe, kuko iyo komisiyo yitwa Verite Reconciliation, no kuvuga ukuri no gusubiza hamwe kw'abarundi. Turacari mu bijanye na politike mu kwandanya ano makuru yacu. Abategetsi b'u Burundi ntibari bakwiye kurenza uruho rw'amazi ku bwicanyi bubandanya buba mu Burundi mu guhimbaza amasezerano y'ubumwe bw'abarundi nk'uko abarundi boba babayeho mu mahoro uyu munsi. Bivugwa n'umuhari MAP Burundi buhire, uburongoye uyo muhari Emery Pacifique Giraneza ahamagarira nyabuna abarongoye Burundi kuja hamwe n'abarundi bose bagatorera umuti ingane za politike ziri mu gihugu. Kurikira Emery Pacifique Igiraneza. Murazi yuko mu myaka y'imbere y'umwaka 1991 habayeho ubwicanyi bwinshi mu Burundi, ariko abarundi baja hamwe baravuga bati reka twemeze amasezerano azoba icibutso c'imyaka yose c'uko tudakwiye gusubira kwicana. Ariko murazi yuko nyuma y'amasezerano habaye ubundi bwicanyi bwinshi. Ubu ubutegetsi buriho twarabonye bugenda buvuga yuko buriko buribuka ayo masezerano nk'uko womenga mu Burundi hari ubumwe n'umutekano, abantu babanye neza, ariko tukavuga tuti ayo masezerano yaraciyemwo udutotsi, abarundi barasuye kwicana. Hanyuma iyi ntwaro iriho yoyo isa niyorohereza abo bose bagomba kubandanya izo njyane z'amoko. Murazi yuko iyi ntwaro ari intwaro isa n'iyivangura amoko, ubu mbere bisigaye biri ku mugaragaro. Murazi yuko amasezerano ya Arusha yari ayo kuza kumvikanisha aya moko, yari mbere nka contrat sociale hagati y'abarundi inyuma y'uko ajya amasezerano y'ubumwe yari yaratosekaye. Rero tukagira ubutegetsi aho kuza gusiga inkore ku maso abantu, bwerekana yuko abarundi bari mu bumwe bashira amashurwe ku cibutso c'ubumwe bw'abarundi, kugira tuti bukwiye kumva yuko bijya tutaroye hamwe nk'igihugu ngo twicane tuyage ibidutandukanya nk'uko vyamye bigenda iyo habaye ingorane mu Burundi. Iyi ntwaro ntiyirogize yuko burya bwicanyi bwabaye mu 2015, kandi ubwicanyi nka burya buhoyahoyo ari uko habayeho ko abantu basubira kwicarana bakizerana bagashaka kubakira igihugu hamwe. Naho ngo kubona Evariste Ndayishimiye atorwa nk'uzoserukira umugambwe CNDD-FDD mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu 2020 ngo nibisanzwe, kuko yatowe kugira abandanye imigambi yo kubiba urwanko no gutoteza abatavuga rumwe n'umugambwe CNDD-FDD. Tukurikire Alphonse Rugambarara. Mu gihe atahiganwa rirabaho ritwereke neza uzotwara, sinohita mvuga ni hari cizere twebwe abarundi dufise kuri uwo CNDD-FDD yatoye ngo izimuserukire. Uyo no wa CNDD-FDD ntarabu w'igihugu, niyamuba kumbure tuzoheza turabe twumvirize ivyo ashikiriza abarundi, niho twovuga yuko hari icizere twoshobora kugira. Mbwa muri iki gihe ni icizere ca CNDD-FDD kuko nibo bamutoye, nibo bafise ideologie imwe. Iyo ideologie nayo gushika ubu nta cizere turayibona ko, kuko haracari impunzi, haracari amarira, haracari ubukene. Ivyo byose nivyo byo guhindura dushobore kuja mu nzira twari twiyemeje tugishira imbere y'amasezerano y'Arusha yo gusubiza hamwe abarundi.
Dutandukire hano makuru yacu mu bijanye n'ivy'ubutunzi amafaranga agera ku miliyaridi 17 niyo yegeranijwe n'ikigo kijejwe kwegeranya amakori OBR kuva muri uyu mwaka mu mwaka wa 2017 amafaranga yavuye mu makori y'amazu apangishijwe ivyo nivyavuzwe na Joseph Ndayizeye ari mu gisata kijejwe kwegeranya amakori avuye mu mazu apanzwe. Joseph Ndayizeye akongera akamenyesha ko ibice 40% by'ayo mafaranga aja mu kigega ca leta, ibice 60% navyo bikaja mu kigega vy'amakomune na meri ya Bujumbura. Tumukurikire. Muri ayo mafaranga tova muri ayo makori igice kinini kija mu makomine na meri ya Bujumbura irimwe. Ni kuvuga ko ibice 40 by'ayo makori aba yatojejwe aja mu kigega ca leta, hanyuma ibice 60 bigaca bija mu makomine na meri ya Bujumbura irimwe. Ayo makori ava muri ayo mazu apangishijwe cari igikorwa cabura gikorwa n'amakomine canke muri aho Bujumbura cakogwa na meri ya Bujumbura, ariko leta rero yashizeho itegeko yagiyeho kuva mu kwezi kwa gatatu ku mwaka wa 2016. Iryo tegeko rero yahaye uburenganzira ikigo OBR kugira ngo abe arico gitoza ayo makori. Urumva rero twe twatangiye gutoza ayo makori mu mwaka wa 2017. Urumva rero haciye imyaka 3 tuko turababa imyaka 4. Urumva rero ni gikorwa novuga ko kikiri gishasha iwacu, kandi rero ikintu cyose kigitanguye ntihabura mu tunenge. Nico gituma rero ariko tugenda turagerageza utwo tunenge tugenda turadukosora. Novuga yuko ayo mafaranga yatorokanijwe yagiye ariyongera. Mu mwaka wa 2017 twatorokanije amafaranga yababa miliyardi 4 n'ibihumbi amajana 5 n'imiliyoni amajana 5. Hanyuma umwaka ukurikira w'ibihumbi 2018 amafaranga ariyongereye ku buryo yashitse ku miliyardi 5 n'imiliyoni hafi amajana 5. Hanyuma muri mwaka turangije w'ibihumbi 2019 twatorokanije amafaranga yababa miliyardi 7. Mu kubandanya no makuru yacu dutandukire mu bijanye no kumenyesha amakuru, amenyesha amakuru bane b'ikinyamakuru Iwacu barakwije kuri uno munsi imisi 109 bafunzwe ku munsi wa 4 w'indwi iheze, baciriwe umunyororo wo gufungwa imyaka 2 n'igice hamwe n'ihadabu ingana n'umuriyoni ku muntu umwe na sentare nkuru y'igihugu mu ntara ya Bubanza. Umushoferi we akaba yarejejwe. Tubibutse ko abamenyesha amakuru bahagaritswe kwigenekezo rya 22 gitugutu umwaka uheze ibubanza, bakaba bahagaritswe bagiye gutohoza inkuru muri komine ya Musigati ahariko harabera intambara hagati y'abitwaje ibirwanisho n'abajejwe umutekano. Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terence Mozenzi na Egide Harerimana bakaba bagirizwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Mu gusozera ano makuru yacu tuyasonzerere kuri no nkuru ibabaje, umuryango w'amenyesha makuru wabuze umwe mu bamenyesha makuru bakurira uwo mwuga. Atanazi Ntiyanogeye yatanguye gusoma amakuru ya mbere yaciye kuri televiziyo y'u Burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1984 yajyamiye ukuboko kw'abagabo kuri uyu wa 4. Atanazi Ntiyanogeye yari yakukurutse amazi imyaka 35 mu mwuga wo kumenyesha amakuru cyane cyane kuri televiziyo y'u Burundi aho yigeze kurongora igisata cyo kumenyesha amakuru. Atanazi Ntiyanogeye yari afise impamya bushobozi mu byo kumenyesha amakuru yaronkeye mu gihugu c'u Bufaransa, akaba yigisha mu mashure ya kaminuza mu Burundi no mu Rwanda. Atanazi Ntiyanogeye yitavye Imana murantunge afise imyaka 66. Imana imwakire mu bwami bwayo. Nino kuri no nkuru duciye dusozera ko ano makuru yacu, ndabashimiye ko namwe dukurikiye naho utaha.